ni mu gihe cy'ibibazo, ni mu gihe cy'umwijima, ni mu bihe bidasanzwe habamo canke hazamwo abantu nabo usanga badasanzwe. Iyi video ngiye kukwereka canke ivyo ugiye kumva muri ino video ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitamenyerewe. Umuhinga akomeye cyane tugiye kubona, intwari yavumbuye ibanga abantu benshi bakibaza ati mbega yabigenjeje gute, mbega byagenze gute kugira ngo ashike ku gutora iryo banga, mbega kwibi twari tuzi yuko ari iby'abantu baminuje amashure, ari abantu banonosoye hama bakagira ubushakashatsi, wewe yabishitseko gute? Ndizera neza yuko muri ino video tuhigira ibintu byinshi, ndizera neza yuko muri ino video uhumvira ibintu byinshi byoshobora kugufasha nawe, kuko kenshi ni byiza yuko tuza turakora ama video kugira ngo ashobore kwinspira la jeunesse, kugira ngo ashobore kwinspira abandi bariko barashakashaka, kugira ngo ushobore kumva ibyo ushobora kugufasha nawe, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi wifuza gushika. Rero tutabarambiriye cyane, let's go. Ive ni umwenegihugu w'Umurundi asanzwe akora ibijyanye n'ubuhinga, umu electromecanicien. Hanyuma nkaba ndiko ngerageza kugira ngo ndondere uburyo ikibazo kijanye no kwiyunguruza mbona kiriko kirafata yindi ntumbero ravye imirongo iri hariya ku bituro vy'amabisi, mbere n'ibitoro biguma biduga amabeyi. Ndiko ndaraba rero ingene nokora ingendeshwa zitanga igitoro kugira ngo zishobore gufasha abenegihugu mu kwiyunguruza, mbere n'igihugu kiyatorera koyoko bivanye nuko igihugu gikoresha uburyo bwinshi kugira ngo butume kw'ico gitoro hanze. Kino kintu uzohore ucumviriza mu ba entrepreneur bagiye baratangura ibintu, bagiye baratangura gukora ibintu. Harashobora kuba hari ingorane ahantu kanaka mu gihugu kanaka, canke mu ngorane mu kibano, hagatangura kwibaza ikibazo, mbega iki niki, mbega ndagikoze uku na kuriya byoca bigenda gute? Nukuvuga yuko umaze kwibaza ikibazo uba wamaze deja gutangura kuzana inyishu, kuko iyo ubajije ikibazo by'ukuri burya haba hariho inyishu yaco igihe cyose. Niko uyu nawe yatanguye, mwavyumvise nkuko yabivuze. Ko ntangura gukora imodoka, natanguye umugambi nifuza gufasha abantu bagendana ubumuga. Abantu bagendana ubumuga bw'amaguru bari bafite ikibazo cyo kwiyunguruza nabone. Hanyuma rero niyumvira ingene no bafasha kugira ngo bashobore koroherwa mu kwiyunguruza, kuko benshi usanga bafise ubumuga bw'amaguru, umugabo mu mutwe bakaba bakomeye, n'amaboko akabakora, bagashobora gukora n'imigambi bikiteza imbere, guteza imbere n'imiryango yabo mbere n'igihugu. Rero ntangura gukora amakinga y'amapine 3 ashobora kunguruza abo bantu. Ndabona ko bimenze neza, hariho bamwe twayahaye bariko barayagendesha. Rero ibyo maze kubona ko bimeze uko, niho haza mu kibazo rero cyo mbona cyo kwiyunguruza muri rusangi n'abantu bakomeye batamugaye. Sanga twese dufise ikibazo cyo kubura bus, iyo tuyironse naho ikabizimvye, ahandi naho gasanga kuyironka kibaye ikibazo. Rero niho niyumvira gukora iyi ngendeshwa ishobora kugenda mugabo idakoresheje igitoro, ikoresha umuyaga nkuba w'amagendeshwa n'umuyaga nkuba iri rechargeable. Hanyuma kandi donc barayicharginga ku muyaga nkuba. Ego barayicharginga ku muyaga nkuba, ngaho urabona amaporo yayo, barashobora gucomeka ku muyaga nkuba hanyuma ikinjiza umuriro, hanyuma ugashobora kugenda. Okay. Hanyuma ku murango uri kuragenda naho nyene izo bifise uburyo bwo gusharja gushira mu muriro hakoreshejwe amapano solaire zo gushira ko ngaha hejuru.
ivyo bizotuma rero na za bateri zisanzwe ziri charge zongera kumara uwundi mwanya munini ziriko zirakora kuko hariho n'undi muriro uzo buri kurinjira uvuye ku mishwarara y'izuba amaduga ego bivana na panneau solaire zo tuzoshira ko sizi zimenyerewe ni panneau solaire zagenewe gukoreshwa kwizingendeshwa nyene zifise puissance nini kandi zishobora gutanga umuriro kuri surface ntoya nko kuyi modoka nyene mugo gasanga na surface ari ntoya mugabo umuriro ziza guteka bari mwinshi cyane yego rero nizo panneau solaire tuzokoresha kugira ngo zishobore gusahiriza hariho n'ibindi vyuma dushira ko hagati ya panneau na batterie kugira ngo wa muriro ugire inguvu nyinshi kugira ngo ushobore gusharija batterie neza murakoze umuduga turiko turaheraheza hasigaye ibintu byo gufinaliza ngaha kuri tableau de bord hamwe no gushaka iyo pano hejuru les installations zaraheze umuduga uragenda neza zohafukisha izo pano nyene nizo zizoba toiture iyi modoka hanyuma vision d'office niko twifuza ko vuba hamwe tworonka uburyo tugafatwa mu mugongo twoshobora guproduza imodoka nyinshi nkizi zibaye nyinshi nkizi bifise umumaro munini icambere nuko ikibazo cyo kwiyunguruza gishobora kuza kiragenda buke gitorerwa umuti kuko izi modokari ntizizokenera kuza kunywesha igitoro kuri station ahubwo zizoba zishobora kugenda washarije muhira canke kuri station de charge tuzokreya mu nyuma zigashobora gusharija ko nazo nyene tuzozirondera ama station aho ushobora gushika ugasharija hanyuma ukagenda hanyuma ubwa mbere nico ikigira kabiri nuko zizofasha kugira ngo amafaranga mva makungu igihugu cyacu gisanzwe kina kenye ariko tukabaca tuyatanga hanze kugira ngo batuzanire ico gitoro azogabanuka ikigira gatatu nuko uyu mugambi hamwe wofatwa mu mugongo cyane hariho ivyuka vyonona ikirere ivyo bita emission de gaz de serre à effet de serre ivyo bizogabanuka bivanye no kwingendeshwa zoba zikoresha igitoro zo ziko zigenda zigabanuka mu yandi majambo rero kubijanye no gukingira ibidukikije izi modoka zoba zifise uruhara runini cyane muri ivyo urumva ko hariho inyungu nyini mu mpande zose zotuma izi ngendeshwa zigwizwa cyane ikigira kane izi ngendeshwa kubo zikoresha mu buryo bwo guca amafaranga muri transport zifise akarusho gusumba ingendeshwa zigendesha ibitoro kubera iki kubera yuko dora twaraharuye dusanga igitoro umuntu akoresha mu mwaka n'amafaranga menshi cyane ugereranyije n'amafaranga wogura iyi ngendeshwa cyangwa wogura amabateri yo kwishira mu yandi majambo harimo inyungu ku bantu bakoresha transport izi modokari gusumba akoresha igitoro imodoka zikoresha igitoro uretse ivyo vyuka bibi ziguma zisohora uretse ko naho n'igitoro kizimvye ariko kandi zifise n'iyindi ngorane yo kugwama zikenera entretien vidange guhindura amavuta guhindura donc ibintu byinshi cyane byo bya maintenance oro maintenance y'iyi entretien y'imodoka irazimbutse cyane kandi n'ibintu biki entretien yayo ni gihe nka batterie itari kirakora neza canke imwe mu batterie kabafise ikibazo ukayikuramo ugashiramo iyindi burya nta bindi bintu birebire nta mavuta uhindura nta mavuta inywa nta mazi ushiramwo urumva ni ibintu imodoka zisanzwe ushoboye wihenze ukanibagira gatoya amavuta ikigonga imoteri canke ukibagira gushiramo amazi akwiye n'ubugira gonga imoteri donc ifise entretien iyi ntoya cyane kandi sanga byoroshe umva imodoka ifise amavantage menshi cyane gose ni kimwe gusa hakenewe uburyo kugira ngo tugire uruganda runini rwagutse dushobore gukora ingendeshwa nyinshi hamwe dushobora gusohora n'ingendeshwa ni 50 ijana ku kwezi birakunda bivana n'ubushobozi bw'irwo ruganda rw'abafisi birashobora gukunda hamwe
abumva yuko bashobora kugira icyo bakoze boshira iki kintu bakagiha agaciro. Kuri uriya munsi wa Inkerebutsi Day nyine cyo bari mukuru w'igihugu yaduhaye agashimwe amaze kubona umugambi utari bwashike ngaha mugabo twari tugikora amakinga utumoto nk'uto wabonye ngaha duto aravuga ati aba bantu vraiment uyu mugambi ni mwiza yaduhaye agashimwe kubera ko muri ibintu by'ubuhinga tuba turiko turakora ntamwe turonka ukuja ku mbuga no kugira ibintu telefone sanze barandonka kuri WhatsApp cyane barandonka nta ngorane mugabo cyane kuri WhatsApp ndahonda kwakoresha turafise na konti ya page ya kuri Instagram electromeca tireyo hasi SI iyo nayo nyene utuntu twose dukoze hano turadushirako abifuza kuraba ibintu twakoze kuva mbere tugitangura barashobora kubisanga kuri iyo page ya Instagram kuri konti ya Instagram yego cyo ariko je siko ndavyimvira nibaza yuko hatangura umugambi urashobora kurondera umutahe wenyene yego umugambi urashobora kurondera umutahe wenyene kandi nuno munsi ndemeza cyane yuko umutahe uzoboneka ko abantu bamaze kubona uyu mugambi abamaze kuduhamagara abamaze kutubaza ni benshi cyane kandi ndizera yuko muri abo benshi babona ibyo dukora ko biriko biragenda bitera imbere bashobora kuzana n'imitahe rero ni mugambo utangura kandi jewe natanguye mu by'ukuri amafaranga afise n'ubu ntayo mfise nuko bimeze turizera tufise icyizere yuko uyu mugambi ushobora kuzana umutahe hanyuma uwo mutahe ugakoreshwa kugira ngo noneho wa mutahe ugwire turonke gutera imbere ikintu twovuga kuri ubu nubwo nyene uburyo bukitugoye ariko akamukambira ngomba gutera ni leta kuko niwe muvyeyi wacu uyu mugambi leta ndifuza cyane kandi ndifuza cyane ko wofatwa mugongo na cyane nk'akarorero urabona ahantu ukorera n'ahantu hatoya cyane nta n'imodoka na zitatu zohaja nta na zibiri zohaja nk'ubu tuwe turafise umugambi wo gutangura iyindi nk'iyi mugabo twikorera hehe ntahahari abahinga bariho ubumenyi turabufise ubuhinga burahari ikintu tubuze gusa ni uburyo leta rero cyambere agomba kuyisaba hariho ibibanza byinshi leta ifise ishobora gutanga kugira ngo dushobore gushiraho iki garage nini ikigo leta irabifise byinshi ugasanga mbere nta n'ibintu biriko birahakorerwa hanyuma naho ugasanga harameze n'ibyatsi ugasanga ibikorwa byahakorerwa kera ntibigihakorerwa biri ngaho leta ishobora kuturonsa nk'aho hantu hanyuma tukahashira igaraje yacu cyo bari kimwe mu gufata umugongo iki gikorwa.